Biriho neza abakunzi ba Ijokiri TV, ndabifurije amahoro y'Imana aho muri mwese, nizere ko mumeze neza, nizere ko mushima Imana. Amakuru no mugoroba hari ikintu nashaka ko tuganira, ngoma tuganire ku kintu kivuga ku bucuti. Ubucuti ni iki? Canke inshuti ni iki? Hari ikintu maze imisi niyumvira ko kivuga inshuti, nibaza ko inshuti guhera igihe mumenyaniye canke guhera igihe mugize ikintu muhuriyeko niho ubucuti buba butanguye, niho ubucuti buba bugiye mu gikorwa. Rero ubucuti buza kugaragara neza ryari ko ubucuti buhari. Ubucuti bugaragara neza ko buhari iyo wowe utakihari, iyo utakiriho. Niho abasigaye bavuga bati naka yari n'inshuti, naka yari afise inshuti imeze neza. Nico gituma mvuga nti kugira inshuti canke kuba inshuti y'umuntu uzomenya ko hari ubucuti mu gihe umwe muri mwebwe atakihari, kuko uwo asigaye yari inshuti y'uwagiye aramenya abo uwo yari inshuti yiwe abo asize. Rero akamenya ingene abitaho, akamenya kuntu abagira inshuti nk'uko yari inshuti n'uwagiye canke n'uwitavye Imana. Rero ico nokivuga uko nyene, kuko biragaragara neza ko nko muri no misi usanga n'umuntu yari inshuti y'umuntu ugasanga ntashoboye kumenya abo inshuti yiwe yasize, canke amenye ivyo barimwo, amenye ko babayeho, amenye ubuzima bariko baracamwo. Kurya yitaho inshuti yiwe ikihari, akaba ariko yitaho n'abo asize, akamenya uko ashobora kubafasha mu kintu kanaka baba bakeneyemwo impanuro, baba bakeneyemwo ubufasha. Rero nibaza ko umwe wese yokwisuzuma akamenya canke akaraba ubucuti afitaniye n'umuntu, maze akabukomeza ku buryo n'igihe atoba kihari amenya ati naka yari afise ibi n'ibi, yari afise aba n'aba. Rero akabamenya ku buryo ashobora kubikurikirana canke akabakurikirana kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza, ubucuti bwume bubandanya forever. Rero ndabashimiye cyane mwebwe mwakurikiranye ino video, nizere ko mubandanya mugira ibihe vyiza aho muri hose, nizere ko mubandanya mushima Imana. Ndabipfurije kugira umugoroba mwiza, murakoze.